turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru twabatunganirije aho tugiye kwibanda ku nkuru iriko iravugwa cyane mu gisata c'umutekano muri iki gitondo. Reka turamutse mwe mudukurikiye muri imbere mu Burundi, mwe muri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Mwese kandi turabakengurukiye cyane ko mudahwema gukurikira amakuru yose tubagezaho hamwe n'ibiganiro biba vyibanda mu biriko bivugwa cyane muri politike, agateka kazina muntu, umutekano, ubutungane, bivugwa mu kibano, bitangazwa mu ntwaro, bitangazwa n'ibimenyesha makuru, ngingo n'amatangazo bigena bene gihugu, bitangazwa n'abategetsi batandukanye b'u Burundi. Hari byinshi rero biva no mu bimenyesha makuru no kumbuga ngurukana bumenyi, tibagena yandi makuru menshi aba ariko garukwako n'amasoko yacu dufise irya anino. Ni inkuru rero tugiye kubagezaho hagati y'umuhari Red Tabara hamwe n'igisirikare c'u Burundi. Iki gitondo niho habonetse ko umuhari Red Tabara wasohoye itangazaho umenyesha ko haheze ikiringo c'indwi imwe n'igice ngo kirangiye rero ngo abarwanyi ba Red Tabara bariko batana mu mitwe n'igisirikare c'u Burundi gifashanije n'abamayimayi. Izo ntambara rero ziriko zibera muri Kivu y'ubumanuko mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, muri zone ya Itombe mu bice vya Kabirokwa, Ngumiyano na Ibaciro. Biri muri iryo tangazo ryashizwe habona kuri wa 26 Gitugutu 2024 yatewe ko mukono n'umuvugizi w'abarwanyi ba Red Tabara ni Patrick Nahimana. Igisirikare c'u Burundi naco umuvugizi wacu ni Gaspard Baratuza nawe yagize ico abivuga ko kuri iryo tangazo rya Red Tabara, ariko kandi nabyo akaba yabivuze ko kuri Twitter. Tugiye kubigaruka ko rero mwumvirize iby'iyo mirwano ndetse nabo baba barahasize ubuzima, dore ko Red Tabara yo iguma ibivuga. Reka tubaramutse kandi tubasabe kugira ngo nimuze gucikwa, gusa mufyonde kuri subscribe canke sabone niba mutari mwafyondako. Nkuko bibandanya bivugwa mu itangazo Red Tabara yashize ahabona, abasirikare b'u Burundi 45 hamwe n'abafatikanije baramaze gusiga ubuzima muri izo ntambara za Red Tabara iriko irarwana n'igisirikare c'u Burundi gifatikanije n'abamayimayi. Muri abo bamaze kuhasiga ubuzima harimwo Lieutenant Colonel Simon Nyandwi, icegera ca komanda jejwe vy'intambara mu basirikare b'u Burundi barungitswe muri Kivu y'ubumanuko. Ikirindo gikuru cabo kikaba kiri ahitwa Minembwe. Lieutenant Colonel Simon Nyandwi akaba yarungitswe aho muri Kongo avuye mu ikambi ya Mabanda. Abasirikare b'abarundi 32 rero bakaba barakomerekeye bikomeye muri izo ntambara, baciye banyarukanwa i Bujumbura, bikaba bishikirizwa aho benshi bita Guantanamo. Red Tabara rikavuga ko yongeye kubabazwa no kubitegerezwa kurwana n'abana b'igihugu bazira intwaro y'igikenye ya CNDD-FDD. Red Tabara ikibutsa igisirikare c'u Burundi ko gishobora guhitamwo kwanga gukorera imwe mu ntwaro zirangwa no kwica muri kino gihe. Ukurigwanira kwa Red Tabara ngo ni kuzohagarara mu gihe cose ngo intwaro ya CNDD-FDD izoba itaremera kuja ku meza y'ibiganiro kugira ngo bashire umuco ku kibazo Red Tabara ifitanye na leta y'u Burundi. Vyokuri rero ngo bihurikiyemwo bose hapfundikwe ingene hotunganywa amatora arimwo demokarasi yigenga, ahurikiyemwo bose kandi abera ku mugaragaro, nico kiraje inshinga Red Tabara. Gusa rero ku rundi ruhande umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Gaspard Baratuza, nyuma yo kubona iryo tangazo ryasohowe na Red Tabara, ntiyigeze abeshuza na kimwe mu biri muri iryo tangazo. Avuga n'imiburiburi ko Colonel Simon Nyandwi yahora akorera mu ikambi yo mu Mabanda kiri muzima. Ico conyene kikaba catumye bamwe n'abandi babona ko ivyavuzwe na Red Tabara ari ukuri. Ico uwo avugira igisirikare c'u Burundi yaciye amenyesha ku rubuga rwa X, yamenyesheje ko Red Tabara yihutiye gusohora itangazo kugira yihoza amarira akugandarira abayo nk'uko biri umuco w'ikirundi. Bamwe mu miryango y'abasirikare b'Abarundi bamaze gupfira mu gihugu kibanyi ca Kongo bumvise ivyashikirijwe na Baratuza Gaspard, bakaba bamenyesha ko
imvugo yiwe ariyo kubatamba ku muvyimba, ngo mu gihe rero bamaze kumenya ko ababo batakihari bakaba babimenyesheje imiryango yabo, ngo icibagiwe co ni ikigandaro, ngo ndetse n'ibiziga vy'intwazagabo bitahukanwa mu gihugu ngo ntikirigera gishinga na rimwe ikigandaro. Ku bwabo rero igisirikare kirabesha leta nayo nyene kikabesha intwaro ya CNDD-FDD birakwiye gusezererwa. Tubamenyesha ko Leta Tabara isohora amatangazo ni irya mbere n'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi n'imiburiburi agize ico ashikirije kuri ayo matangazo akunze gusohoka bitumwe na Leta Tabara. Ivyo rero biriko biragarukwako cane cane ku umutekano w'igihugu c'u Burundi. Nayo rero mu yandi makuru reka tubabwire ko kuri ya nkuru twabashikirijeho ku munsi w'ejo mu ntara ya Ngozi ibara ryaraguye ku wa gatanu ushira uwa gatandatu, aho umupolisi yarashe abanyagihugu batatu baca barapfa, uwundi atwarwa kwa muganga. Iryo bara ryabaye mw'ijoro rya ku wa gatanu ryakeye ku wa gatandatu w'ejo geti isaha 9 neza na neza ku bunywero bwitwa Umuco de buri muri quartier Kigobe ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Umupolisi yakoze ibarazwi ku izina rya Debo. Umupolisi bivuga ko asanzwe yigenza nabi cane. Umupolisi rero akaba acunga habika umwavu wa fomi hafi yaho hari ubunywero nko ku metero 100. Abo bare bitavye Imana rero ko ari batatu bagizwe n'abigeme babiri, Raymond Uwayezu Menedore na Chantal, bari basanzwe bakora aho mu bunywero, n'undi mugabo yitwa Irankunda Musene yari yaje guteramiraho yivuna akanyota. Nandara vyose nuko wa mupolisi Deo yaravuye aho asanzwe acunga aja muri ubwo bunywero, aho yasanze rero abanyagihugu bariko baryoherwa bivuna akanyota. Umupolisi asitse rero ubwo bunywero yanyoye inzoga, hari n'umugenzi we Nepo Musene yahasanze. Nepo Musene yaranaguriye wa mupolisi inzoga zibira bita besho. Mu nyuma rero umupolisi yaciye atangura kuguma anywa ku nguvu inzoga z'abari bateramiye aho mu bunywero. Abari aho rero basavye umupolisi kutabandanya banywera ku nzoga, niho yaca atangura gushwana. Umwanya wa mbere umupolisi yagiye gusumire umwana w'umuhungu muto yari aho indani. Umuhungu rero aca ariruka hanze. Polisi rero yaciye asohoka akwirikira wa muhungu yirutse nk'ugiye kumurasa, aca asohoka hanze ya portaye. Abakozi bo muri ubwo bunywero n'abandi bari bahateramiye baciye basimba bwugare portaye kuko bari bamaze kubona ko umupolisi afise intumbero yo kurasa. Polisi amaze kubona bariko bugara portaye yaciye atangura kubarasa urudavagi rw'amasoro. Amasoro 3 ya mbere rero yafashe umukobwa Uwayezu Menedore aca agirwa ko acikana. Umupolisi yaciye yarasa uwundi mukobwa yitwa Chantal amasoro. Umupolisi rero akaca arasa vyihuta n'undi mukobwa nk'uko twababwiye yitwa Chantal, amasoro abiri nawe nyene acarapfa. Yaciye arasa uwundi mukobwa yitwa Alice, urusoro rwaramufashe ku rutugu acajwa hasi. Umupolisi rero yamurenganye yibaza ko yacikanye. Umupolisi rero yaciye agirwa ko arasa wa mugabo azwi cane ku izina rya Nepo Musene ari yamuguriye inzoga. Bwa mbere rero yaramuhushije. Nepo Musene aca akoma induru abwira wa mupolisi ati ubwira unyice kandi ndi mugenzi wawe. Ubwo nyene umupolisi aca arasa Nepo Musene mu mutwe nawe aba aracikanye. Umupolisi rero yaciye azunguruka muri ubwo bunywero arondera abandi boba bahari kugira abarase. Amaze kubura abandi yaciye arasa amasoro abiri aca arasohoka aragenda. Bije kubera ibiziga by'abo batatu baraye bitavye Imana biri mu rugero rw'ibitaro bikuru vy'intara ya Ngozi. Yakomeretse ariko aravurwa. Nayo ubwo bunywero Umuco de haciye hafaka ingingo yo kuba bwugarwa. Kabone kenshi mu banyagihugu baho Ngozi bakaba basaba ko uwo mupolisi Deo yohanwa vy'akarorero. Tubutse ko muri ino misi ariko hibonekeza cane ingeso y'abapolisi bica abanyagihugu mu kubarasa. Twavuga nk'umupolisikazi Ninahazwe Goderive canka mama wa leta aherutse kwica umunyagihugu ku mutumba Gatongati muri komine Muyinga kw'igenekerezo rya 16 kwezi kw'icumi 2024, co kimwe n'umupolisi Moise Nkurunziza aherutse kurasa umunyagihugu i Buganda mu ntara ya Cibitoke kw'igenekerezo rya 18 ukwezi kw'icumi 2024. Yandi makuru rero ariko aravugwa irya nino.
ngo hariko haboneka ngo muri iyi minsi abanyagihugu banyuruzwa ku bwinshi mu gihugu, ngo abakozi b'iperereza baca bihutira gutera ubwoba nyene umuntu mu kubabwira ko bihenze bikaja ahabona nabo baca banyuruzwa. Imbararo ku banyagihugu rero ngo ntibatsinde ubwoba, bagire ubwoba bwo ngo ntibagire ubwoba bwo gutabariza ababo, abo babo rero babatera ubwoba kuko nuko baba bazi ko bagiye kugira nabi iwanyu, ngo rimwe no kumugandagura. Iyo mutabarije rero niho muba mugize nabi gusa, mutamutabara. Ayandi makuru hariko haragarukwa ko cane nayarabana n'amatora mu gihugu c'u Burundi. Hari inkuru rero nk'uko vyatangajwe na Prosper Ntahorwami yarongoye Seni, yatangaje ko bagera ku miliyoni 6 bitezwe kuzitabira amatora. Inyuma y'imisi 3 igikorwa co kwandika abazotora amatora y'abashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine barenga gato 1,700,000 nibo bamaze kwiyandikisha. Bamwe banyagihugu rero n'ababarongoye imigambwe baranegura kubona ico gikorwa cagizwe itegeko. Ico gikorwa co kwandika abazitabira amatora y'abashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine y'itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka 2025 catanguye igenekerezo rya 22 za kuno kwezi, kibandanya mu gihugu cose kugeza kuri uno wa kane rero nk'uko vyashikijwe na Prosper Ntahorwami arongoye umurwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora Seni. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uno wa gatanu menyesheje ko abarenga gato 1,700,000 amaze kwiyandikisha mu miliyoni 6 zitezwe. Ntahorwami rero akaba yaraboneyeho no guhimiriza abaterengisha kwitabira ico gikorwa. Abateriyandikisha hirya no hino mu gihugu rero bahegenda barahura n'ibibazo bitandukanye. Hari umunyagihugu yagiye ico kinyamakuru Ijwi ry'Amerika avuga ko igiye gusaba ikintu muri komine utagiha guterekanya agapapuro wiyandikishije ko kandi ico kiringo kitararangira, akabona ko ari akarenganya. Akabamenyesha ko rero bamwe ifumbire n'imbuto yarihiye kubera atariyandikisha. Kuri abo banyagihugu rero batakirwa n'inzego zijejwe intwaro kubera batariyandikisha, Ntahorwami babona ko ari ibisanzwe kandi vyumvikana mu ntumbero yo kubahimiriza kwitabira igikorwa catunganijwe na leta. Vyashikijwe na Prosper Ntahorwami ntaho bitandukanye n'ivyashikijwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ku munsi wa kabiri avuye kwiyandikisha. Mu migambwe imwe n'imwe rero yemewe n'amategeko mu Burundi bakanegura indongozi zatunganiriza abanyagihugu kubera batariyandikisha. Gaspard Kobako arongoye umuganga ntiduhuka abona ko ibiriko birakorwa ari iterabwoba, no mu muganga Paderi babona ko agateka ka muntu kariko karahonyangwa. Bikaba bishikirizwa na Banzawitonde Gabriel arongoye umugambwe Apadere. Tanisi Banshimiye ubusa ni umwigisha wa kaminuza yanonose ivyigwa vya politika, amenyesha ko Burundi ari igihugu kigendera ku mategeko. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ngo ryemejwe n'abanyagihugu mu mwaka wa 2018 mu ngingo ya 87 rivuga riti uburenganzira bwo gutura burubahirijwe. Banshimiye ubusa rero akavuga ko ata muntu n'umwe afise uburenganzira bwo guca kubiri n'ibwirizwa shingiro. Umuhinga mu vya politike rero akanahimiriza n'abajejwe amadini abo mashirahamwe adaharanira inyungu za politike n'abarongoye imigambwe guhimiriza no kwigisha abanyagihugu akamaro ko kwitorera indongozi atagahato. Nayo mu bindi bigaruka ko cane mu yandi makuru bari ku mbuga ngurukana bumenyi cane cane ku rubuga rwa Facebook, bakaba batangaza ko abarongoye amakomine ya Buyengero na Mpanda mu ntara za Rumonge nabo banza bamenyesha ko agapapuro kemeza ko yiyandikishije azokwitabira amatora mu mwaka wa 2025 ngo atawuzosoba ikintu na kimwe muri komine atakerekanye. Biboneka mu matangazo basohoye bose bahuriza ko kwiyandikisha atari ubushake bw'umuntu ahubwo ko ari itegeko. Etienne Havyarimana arongoye komine Buyengero akabashimangira ko utiyandikishije atazoba afise uburenganzira bwo kwitwara mu bahuza canke muri sentare n'ahandi ahari hose. Akabasigura ko uwo muntu azoba yiyambuye uburenganzira bwose burekuriwe abandi bene gihugu. Nadine Nibitanga arongoye komine Mpanda akavuga ko ukeneye karangamuntu azoyironswa atagisabwe kugira aje kwiyandikisha. Muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke Musitanteri akabahamagarira bo arongoye gusidukana niyo nka kwitabira iryo yandikwa. Agatoje Julienne Ndayihaya aragabisha ko utazoba yariyandikishije ashobora gutakaza amahirwe yo kuronka vyankenerwa byose mu bisata bitandukanye bigize
ubuzima bw'igihugu. Ku bijanye n'izo ngingo, umushikiranganji w'intwaro y'agati mu gihugu yarabwiye radio na televiziyo Isanganiro ko ico yasavye abajejwe intwaro ari uko bofata ingingo zibereye zotuma abantu biyandikisha ku bwinshi, ariko ko atahohoterwa ngo nuko atiyandikishije. Martin Teretse akaba yarongeye ko ku munsi wa mbere hategekanijwe inama y'abajejwe intwaro kugira ngo basuzume aho ico gikorwa kigeze, ko azokwiza kandi ko izo ngingo zimaze gufatwa n'abajejwe intwaro zibereye bibaye ngombwa zihinyanyurwe. Reka duhereze rero kuri iyi nkuru n'ubundi ivuga ko ubuyobozi bw'igisata c'Ubufaransa gifasha mu iterambere mu karere ka Afurika y'ubuseruko bushima ko imigambi irangurirwa mu Burundi ku mfashanyo zitangwa n'ico gisata iriko iratera intambwe. Ni naho duhereje aya makuru, ariko kandi ntitwoheza tutababwiye ko makuru w'igihugu yahamagariye abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke kuva ku mitumba bakaja urwate kugira ngo bazohabwe umuyagankuba uvuye ku rugomero rwa Kabuseze. Nakamo Variston Ndayishimiye yabateye kuwa gatanu, ariko ari urwo rugomero rugiye gutanga megawati 200 rwubatswe ku mutumba Muremera muri komine Buganda. Umukuru w'igihugu rero akaba yishimangiye ko agitangura amabanga yarazi ko bizobaha umudahari umuyagankuba, ariko ngo yasanze indongozi bakorana arizo za mbere zitawushaka. Rero yagarutse ku kuntu urwo rugomero rwahatswe kunigirwa mu menshi nk'urwa Mpanda mu ntara ya Bubanza. Kubwiwe rero urwa Mpanda barariye amahera yose baca barigira muri Jidaso, naho ngo yasanze barugaye moteri zari gutanga megawati 5. Ku bijanye na Kabuseze yavuze ko batanguye kugaragaza moteri ya mbere baciye biba ivyuma ivya kabiri, ariko ngo bageze iperereza baratoye ivyo vyagurishijwe. Agereranya urwo rugomero n'umwana yavutse batamushaka. Ibikorwa vyo kubaka urwo rugomero bikaba vyaratwaye miliyoni 106 z'amadolari y'abanyamerika. Tukengurukiye mwe mwese mwamudukurikiye muri aya makuru, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezako muri uyu munsi wose tuze kubana. Hari inkuru nyinshi ziraza kugaruka ku bisata bitandukanye, ntuze gucikwa. Iyi nimbonesha kuri Hejuru TV.